Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ni ikiganiro kiri muri rwa rukurikirane muzi rwitwa Itara rya Cheikh Niyonizigiye. Nkaba nezerewe no kubana namwe kandi nkabasaba Imana ngo ivugane namwe, ibandanye yagura gutahura, gutyo mushobore kugendera mu buzima yabategekanirije. Muri iki kiganiro rero tubandaniriza aho naringejeje mu kiganiro giheruka. Nkabanza kuvuga ku butunzi bukomeye cyane Imana yaduhaye, canke ubushobozi bukomeye cyane Imana yaduhaye butuma dushobora gukogwa igikorwa yadutumye cyo kuganza isi. Imana ntiyadushize ngaho gusa ngo idutume gukora ikintu itaduhaye ubushobozi bwo kugikora, ariko kenshi ubwo bushobozi ntitubukoresha nkuko tuza kubibona. Hanyuma subiye inyuma gato, hariho ivyo tumaze kubona. Twarabonye ko Imana yaturemye kugira ngo tuganze isi. Iryo jambo birakenewe ko turisubiramwo, kuko si igihe cose dutahura yuko ari banga Imana yatujeje. Twarabonye ko kuganza ivyaremwe bisaba ibintu vyinshi, nyamukuru muri ivyo no gutahura ivyo vyaremwe ingene bibayeho, ingene bimeze. Ibi twasanze bisaba ubumenyi, twasanze ari bimwe biga mu mashure vya science. Ariko kandi birashobora guca no mu kuvyitegereza, umuntu akabikurikirana, gutyo akaza aratahura buhoro buhoro. Twarabonye ko kandi iri jambo kuganza ivyaremwe ririmwo ikindi gihande co kubikuramwo ivyo dukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bushoboke. Imana yaturemye hari ibintu yadushizemo dukenera, iyo tutabironse ubuzima buca buhungabana. Ivyo dukenera rero biri mu vyo yaremye, ariko kandi kugira ngo turonke ivyo dukenera kenshi bidusaba ko tugira ico dukoze ku vyo yaremye. Murabona nk'inanasi yaremwe n'Imana, ariko nta hantu ziri ziyandagaje, bisaba ko umuntu azirima, kandi niyo uwo muntu yayirimye akayigurisha hanyuma nawe ukayigura, ntucushi kuyitamira gutyo nyene. Birasaba ko uyitegura, birasaba ibikoresho bitandukanye kugira ngo ushobore kuyifungura neza ntigukomeretse mu kanwa. Murabona rero yuko kuronka ivyo dukeneye tubikuye mu vyaremwe biradusaba ubuhinga, biradusaba ubumenyi, biradusaba ibikoresho. Ica gatatu twabonye kiri mu bigize iri jambo kuganza ivyaremwe ni ukubizigama, ni ukubibungabunga kugira ngo ntibihone, kugira ngo ntivyononekare, kuko vyononekaye biragira ingaruka ku buzima bwacu. Ariko kandi Imana ntishaka ko bihona, nico gituma kubizigama navyo biri mu vy'Imana yadutumye. Ivyo vyose rero twasanze kugira ngo tubikore bisaba ubumenyi n'ubuhinga. Igikorwa cyo kuganza ivyaremwe kirasaba yuko habaho kuvumbura ibintu bishasha bitahora bihari, kimwe bita innovation canke invention mu gifaransa. Ntidushobora kubikora tutavumbura ibintu bishasha bidushoboza gukora ivyo bikorwa mu buryo bwagutse mu bisata bitandukanye. Hanyuma Imana kuko izi yuko bikenewe ko tuvumbura ibintu bishasha, yaraduhaye ububasha, yaraduhaye ubushobozi bwo kubikora biciye mu bwenge yadushizemwo. Iyo tubikoze gutyo tukavumbura ibintu bishasha bituma noneho vya bintu dukeneye mu buzima bwa misi yose biboneka canke vyoroha kuboneka, ubuzima burahera bukamera neza. Ariko tutabikoze bitera ingorane. Reka twisunge amajambo ari mu Itanguriro, ibice tuza gusoma ibisomwa bitatu. Icambere kiri mu Itanguriro igice ca kabiri ku murongo wa 15. Ni ijambo tumaze gusoma kenshi rivuga ngo Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Aha shaka dushira karongo kuri iri jambo ngo aririme, igikorwa cyo kurima. Igihe Imana yashira Adamu muri iri tongo, yamusavye kurima iryo tongo, ariko ntiyamuhaye ibikoresho vyo kuririma. Mu yandi majambo, Adamu yategerezwa kuvyikorera wenyene. Ico gihe Adamu yari umuntu wa mbere abayeho, nta hinguriro ryari bwabeho ngo rikora imihoro, rikora amasuka n'ibindi vyari bikenewe. Nta shure ryari rihari ngo Adamu ajemwo avyige. Nta gitabo cari kihari ngo Adamu agisome gutya ashobore kumenya ingene yokora ivyo bikoresho akeneye kugira ngo arime. Ariko Imana yari yamuhaye ubushobozi mu bwenge bwiwe bwo gukora ibikoresho akeneye.
kandi naho tutabona Bibiliya bivuga mu idonidi ingene vyagenze, twovyizigira ko nimba Adamu yararimye vy'ukuri hariho ibikoresho yakoresheje, kandi ivyo bikoresho yakoresheje nta handi hantu yabironse, nta handi yabiravye, nta muntu yarabiye ko, yategerezwa gukoresha ubwenge bwiwe kugira ngo ashobore kubironka. Kandi kuba yarabishitseko, kuba yararimye, bisigura yuko n'ivyo bikoresho yarakeneye yashoboye kubironka, naho kumbure bitari bihinyanyuye neza nk'ivyo dukoresha uyu munsi. Aha turabonamwo bwa bubasha bwo kuvumbura ikintu gishasha kitari kihari, kiza gifasha gukora ca gikorwa co kuganza ivyaremwe. Mwitanguriro gice ca 4 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17 havuga ngo nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho, aba mu gihugu c'Inodi ku ruhande rwa Edeni, ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe, asaminda, avyara Henoki, yubaka igisagara acita Henoki, acitiranije n'umwana wiwe. Hano Kayini amaze kuvumwa yaciye ava muri kya kibanza yahuriyemo n'Imana ngo aja iburasirazuba bwa Edeni, maze ngo abana n'umugore wiwe acavyara umwana amwita Henoki, ngo amaze kumuvyara aca yubaka igisagara agiha izina risa n'iry'umwana wiwe. Ico shaka ko twumva ngo ngaha n'ubu bushobozi Kayini yagumanye mu bwenge, ubushobozi bwo gukora ibintu uyu munsi ari bake bo bishobora. Nta muntu yubaka igisagara ari umwe, ego nivyo kumbure gishobora kuba cari gito yaramazu make, ariko murumva ko Kayini yari afise ubuhinga bwo kubaka amazu, kuko ntushobora kubaka igisagara utazi kubaka inzu. Kandi mwibuke aha nta makaminuza y'aba engineer bajya bubatsi yari ahari, nta bitabo Kayini yasoma, nta wundi muntu yaja kurabirako. Kayini yarashoboye gukoresha ubwenge yari afise, naho icyaha cari cyamaze kwinjira mu buzima bwiwe, aramenya ubuhinga bwo kubaka inzu, aramenya ibikoresho bikenewe kugira ngo yubake iyo nzu, aranagira n'ubuhinga bwo kubaka amazu menshi ashobora kuvamwo igisagara. Murabizi ukuntu gushika uyu munsi twebwe muri kino gihugu hari abantu bigora kubaka amazu, imvura iguye akanya gato usanga inzu zagurutse, cyangwa ugasanga inzu ukuntu imeze itegereza kwa miriko irahindurirwa ibisukazo ku mwaka. Mugabo murabona Kayini naho tutazi inzu yubatse ingene yari imeze, ubwo buhinga bwo kubikora yarabufise kiriya gihe, kandi murumva ko ari kera cyane. Murazi hano wacu ingene ibisagara bikunda kugorana, ugasanga imvura iguye n'ubundi amazi araburi yaje agatembera mu mazu, ugasanga ubuhinga bwo gutunganya ibisagara harakagihaze gushika n'uyu munsi. Kubera iki? Iri jambo ryo kuganza ivyaremwe ntitwatahuye neza ko ryerekeye ibi bintu tubamwo mu buzima bwacu bwa misi yose. Itanguriro 4:22 havuga ngo Zira nawe avyara Tubali Kayini, umucuzi w'ikintu cyose c'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Aha naho tubona uyu mugabo ari umucuzi kandi agacura ivyuma bitandukanye. Aha harimo ubuhinga bwo gutandukanya icuma, ivyuma, mbega fer, mbega bronze, mbega argent, bitandukanye hehe. Benshi muri twebwe ntituzi ko bitandukanye, tubona gusa tubikoresha muga ntitunamenya ico turiko turakoresha icarico. Ariko tukiri mu gice ca 4 c'itanguriro, aba bantu bari bamaze kumenya gutandukanya ivyuma, baramenya n'ubuhinga bwo kubihingura. Ibi bisaba ko umenya ubushuhe icuma kibugezeko gice gitangura gushonga. Benshi muri twebwe ivyo ntavyo tuzi, kandi bisaba ko umuntu amenya ubuhinga butuma icuma kimaze gushonga ashobora kugikuramo ikintu cyose ashatse. Nashaka mubone ko aba bantu tubonye muri bino bisomwa bakoze ibikorwa vy'ubuhinga, kandi ibi bikorwa vyabafashije gushira mu ngiro rya tegeko ryo kuganza ivyaremwe. Ntidushobora kuganza ivyaremwe n'Imana tudakoresheje ubumenyi, tudakoresheje ubushobozi buri mu bwenge bwacu Imana yaduhaye. Tutabukoresheje bica bituma tunanirwa gukora ca gikorwa cyo kuganza ivyaremwe. Nashaka mvuge ko hani wacu ngerageje kuraba turacafise ingorane yo kudakoresha neza ubu bubasha bwo kuvumbura bishasha. Aho kuvumbura bishasha tugerageza kwigana ivyo abandi bakoze. Si abantu benshi bafise ishaka ryo kurondera bakoresheje ubu bushobozi Imana yabashizemwo kugira ngo bakore ibintu bishasha. Nivyo twari tumaze kumenya muri kahise. Murazi ko basokuru bacura amacumu, bacura imihoro, barakora ibikoresho bitandukanye, imyampi n'ibindi. Uyu munsi ni benshi muri twebwe batazi niyo bitaye umutwe. Kubera iki? Dusigaye dukoresha ivyakozwe n'abandi. Ubuhinga Imana yaduhaye twarabwibagiye kubera urudandazo mpuzamakungu biciye mu ntwaro za gikoroni. Dusubira inyuma mu buhinga bwacu kugeza naho n'ikiyiko dufungurisha gitegereza kuva hanze y'igihugu, kandi Imana yarahaye abarundi batari bake ubwo buhinga bwari kudufasha gutunganya ivyo yaremwe.
ivyo yaremye. Ivyamwa n'ifi uyu munsi hano iwacu iyo bitaguze uwo munsi nyene canke bukeye biba vyamaze kubora. Ubuhinga bwo kubihingura mu buryo butuma biramba buracari hasi cyane, ariko hariho abantu Imana yahaye ubwo bushobozi, kuko Imana ntirenganya. Nta gihugu na kimwe yimye ubu bushobozi bwo kuvumbura ibintu bishasha bituma ubuzima bw'abantu bumera neza. Murabe ibikoresho mufise mu bikoni vyanyu ni bingahe bikorerwa hano iwacu? Hafi vyose biva hanze, canke kenshi usanga vyose biva hanze, ku buryo n'ubuhinga bamwe muri twebwe bafise, dufate nk'abariya twita abatwa, ubuhinga bwo kubumba byaragoranye, ntibwashobora gutezwa imbere ngo buvemo ubushobozi bwo gukora amasahani, kuko hari amasahani tugura ava hanze kandi akozwe mu ibumba. Hari ibikombe tunywesha icayi biva hanze kandi bikozwe mu ibumba, ariko ugasanga ubuhinga Imana yahaye abarundi aho kubuteza imbere turabusuzugura. Turacafise ingorane yo kudaha agaciro ubu bushobozi Imana yashize mu bwenge bwacu ngo budushoboze gukora ryabanga ry'igikorwa Imana yatujeje. Impuzu n'ibirato vyose twambara biva hanze y'igihugu, n'ibikorewe hano usanga hariho bimwe mu bibikora mu bikenewe kugira ngo bikogwe biba vyavuye hanze. Nashaka kwerekana yuko ubushobozi bwo gukora ibintu bishasha Imana yaduhaye tutabukoresha nk'uko vyari bikwiriye. Hariho ababukoresha nivyo, ariko benshi muri twebwe turacari hasi cyane mu gukoresha ubwo bushobozi. Ibibazo rero mfise hano ni bibiri. Mbega mwibaza ko Imana yoba yaturemye hanyuma iduha ubwenge buri munsi y'ubw'ayandi mahanga? Mwibaza ko hano iwacu ata abantu bahari Imana yashizemo ubushobozi bwo gukora bijya abashinwa bakora, bijya abanyamerika bakora, bijya abanyaburaya bakora, bijya abarabu bakora? Mwibaza ko twebwe turi nyuma y'abandi mu bwenge? Canke mwibaza ko vyoba bitebwa no kudakoresha ubwo bwenge n'ubwo bushobozi Imana yaduhaye? Naho umwe wese kwishura bino bibazo no gusengera igihugu cacu kugira ngo ntitwame turi nyuma, kuko Imana ntiyaturemye ngo tube umurizo. Yaraduhaye ubushobozi bwo gukora igikorwa yatujeje. Ntidutegerezwa kwama twiteze ko abandi aribo bakora natwe tukaja kubitora aho babikoze. Kira noneho hariho n'abamaze kubigaragaza hano mu gihugu iwacu ko bashoboye kubikora. Mu kurangiza rero nashaka ntera intege abantu bakora ibikorwa vy'ubuhinga. Mu vy'ukuri naho umenga ntaho bihuriye no kwizera, biraboneka ko ibikorwa vy'ubuhinga bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Mukomeze mukora ibintu vyiza biza bifasha abantu batandukanye mu bikorwa bitandukanye, kugira ngo iri jambo ryo kuganza ivyaremwe dushobore kurigenderamwo nk'uko Imana yabitegekanije. Imana ibahezagire.